Karibu. Ni sawa. Sawa. Wakati mimi. Karibu. Che. Ivan. Yeah. Karibu bro. Sawa. Ni muhira. Yeah. Mamubonye Aline. So reka nakuzanira akantu kawukunda. Nta kibazo. Aline. Izereza. Bego wera. Izereza rajyana. Oh. Shaka. Mama kubera kuri ngaha. Iva. Ngaha ndi kwa papa wawe. Mama uvuze gute? Ariko sinakumvise neza nsubiriramo. Nakubwiye nti hano ndi kwa papa wakuvyara. Hano habaye iki? Uruhagarara mbona hano n'urwiki. Abel, wa mwana nakubwira twavyarana. Uyu ngaha yitwa Iva. Iva. Uyu ni wese wawe. Yitwa Abel. Mama. Wese wabwiye kuva ndi umwana yuko papa wanje yapfuye. Ibihe byose sinabayeho nzi yuko papa wanje yapfuye. Mu guhagaze imbere y'abantu ngaho uri kuramira ngo papa wanje. Iva. Ego narakubwiye ko papa wawe yapfuye. Ariko narakobesha. Kandi kuba narakobesha mfise impamvu. Sawa. Reka ndabwira ikintu kimwe. Iyo mipango mwafashe mukaza gupanga n'uwo mugabo. Njewe ntiyofata ibyo sinovyemera. Mukomeze mupanga ariko nta munsi n'umwe nzopfa ndavyemeye. Iva. Mama. Ivan ari. Aragiye. Aragiye. Ariko Neme. Gute wewe uvuga ko napfuye ndi nkiri muzima? Ariko Abel. Ari nka wewe. Wari kubahuka kubwira umwana ko se ari mu mpimba azira violence. Ivan. Hey bro. Bigenze gute kuvuye wihuta? Ibi nawe wari ubitse. Ibiki? Justin. Ujya papa yinjiye hajya mu nzu ninde? Uramuzi? Ya, gari papa wanje. Ari kibazo? Yagize iki? None kuba ari papa wawe ahindukira kuba papa wanje gute? Kuvuga ko napfuye nkiri muzima nibyo vyiza. Iri gahora nkishimbire y'umwana. Mbega uwo mwana wewe yokwemera gute ko je ndi papa wewe kandi waramaze kunyica? Byabaye ngombwa ko ndamubwira uko. Kumvuze uko atakundi kuntu nari kumusigurira. Kandi hari ikindi kintu utazi. Ukimara gufungwa ukansigira inda ya Ivan.
narabaye mu buzima bubi, narabayeho mbabaye, bica bintuma nja ku wundi mugabo, birashika ndavyarana nawe, mbyarana nawe umwana w'umukobwa. Ariko uwo mugabo igihe cyose twamaranye ntaho yigeze yishimira umuhungu wanje. Hageze yaho ashaka kwirukana umuhungu wanje ngo amuvire mu rugo, ampitishamwo ko twogumana canke nkakurikira umuhungu wanje. Nanje nk'umuvyeyi sinari numva yuko noheba umwana wanje kubw'umugabo. Bati ubyo mugore meme tubana niwe mama wawe, niwe wari uje kuraba? Icyo tumva ni iki? Yavuze ko Abeli ni papa wawe, ngo turavukana. Icyo cyantangaje. Umwana meme yaje avuga ko ari uwa papa ni wewe. Mu majambo make mama wanje yaje ngaha avuga ko afise umwana waso umuhungu. Yabwize yaje avuga ko afise umwana ariko ntabwo twari tumuzi kuko nta zina ryiwe yavuga. umuhungu. Numvise ko ari jeyo. Ivan, umva mubwira ikintu kimwe bro. Burya abavyeyi nibo bamenya se w'umwana by'ukuri. Kandi ibi bintu ciyemo nanje nigeze kubicamo. Nanje nagiye kumenya abavyeyi banje nkunze. Nakuze na mama, nizera ko ari we mama mu nyuma nza kumenya mama atandukanye mu nani nizera. Nza gusanga na papa ni aracari muzima. Sinakubeshe nanje byarangoye kwakira, ariko bro nagiye gutahura ko abavyeyi bacu tubashirako amakosa tutagakwiye kubashirako. Burya igihe tuba twarabanye kure nabo, bo baba bafise ibikomere birenze ibyo twebwe abana tuba dufise. Tumaze kubonana abahageze ko tubaba hafi, yabahageze ko tubaja kure. So bro, nakubeshe nimba ari umunezero wa mbere mfise kuri no Imana kugeza ino saha ni kuba mfise abavyeyi bose. Naramuhevye umugabo nkwerekera umwana wanje. Naramureze bigoranye kugeza yahakura. Nizera wamubonye ukuntu angana. Rero naramunyegeje amakuru yawe kugira ntamukwankisha. Kuri iryo kosa urambabarira. Iva ndagusavye imbabarire. Iva impamvu naguhishije ndayizi. Iva papa we yagize ikibazo. Bamubeshera ko yafashe umwana ku nguvu. Iva uriko urumva yuko je nari kugira inguvu zo kuza kukubwira ko papa we ari mu mpimba azira violence. Bagiye kumenya ko yabeshewe baramurekura. Kandi papa we n'umwana, papa we ntiyigeze aduta. Abe, ushatse kumbwira ko igihe cyose twabana ndetse n'iyi minsi yose wari ufise ibanga nyiri mu mutima utarigera urimbwira?
ni kuri imbere ya byose mbanje gusaba imbabazi kuko ndikimaramare kandi biramaramaje gusa nta kundi byamaze gushika reka ntanga umuco ukuntu byagenze mu bisanzwe Mimi yari mabuja wanje kuva ijya myaka ya kera niwe nakorera hama kubera nari umukozi mwiza yarankunda cyane amaze kunkunda cyane arankunda kugeza yaho abishiramo n'irari ry'umubiri yipfuza yuko tworyamana ico gihe narabimwankiye cyane kubera ko naragukunda urazi ko ari we mugore w'isezerano nari mfise sinipfuza kugucamo ariko rero ico gihe kubera nawe yankunda cyane aguma bimbarira bimbwira aguma ndondera mpaka ndabimwankiye burundu yaciye ambwira ati rero ko vyase nta nyungu yo kugumukora ahiwanje kubera ko ico kintu kitabaye ndumva ntoshobora kubyihanganira ngo tugume tubona amagarika ku kazi rero nanje uravye burya buzima nari mfise kijya gihe sinari mfise icepfo ca ruguru nta kundi kuntu nari mfise no babeshaho nta n'akandi kazi nabona noronka byabaye ngombwa ko ndabyemera ntiyigeze amenya ko natwaye inda yawe kuko yafunzwe atavyatse imvura azi ko ndagufise uruhu ndagusabye je sinobaho ntagufise kubaho ntagufise byongora ni wowe gisho ryanje rya nyuma uretse ko nataye urugo ku bwawe kumva nzi uko ninya kuba kure yawe ndagusabye umbabarire mama wabariye by'ukuri urambabariye ndakora ico caha ariko maze kugikora nibwo mu nyuma habaye bijya hama ndafungwa ndagenda ariko ngiye sinari nzi neza ko ca kintu nakora cagize inkurikizi rero na jewe navyumvise nk'igitangara ariko siniwe ndahakana kubera ko ndabizi neza ko habayeho kubonana kwanje nawe muri iyo myaka ariko bw'ivyo umbabarire kuba narakoze ayo makosa ariko naragukunda cyane nabikoze kubera nyene kwa kuntu abantu usanga aguma atamenya ubuzima bw'ejo bw'akazoza ukaguma wibaza ko kubaho ari mpaka kanaka niyo mpamvu nakoze ayo makosa ni ukuri umbabarire ndakwinginze umbabarire Nisawaga musore. Hajya bakwitanga ikina nakwibagiye nizi. nitwa Ivu. Ivu. Waciye ugaruka. Nyaberega uravuga byinshi.
mama wanje yabimbwiye byose kubona gurutse hano ni ukumvira impuhwe mama wanje kumuba hafi nawe ndiwe niwiyumvire ngo nagiye ngo kubera wewe ngo mbere papa reka sinokubesha kandi umbabarire ntacyo noguhora kandi nta n'ikosa ufise kuri jewe ariko n'ukuri kw'Imana sindabyiyumvamwo ko mbera papa. Iva ibyo uvuga ndagutahura aka kanya biragoye kubitahura kubera ko amakosa asa yawe amakosa nta yacu ubundi kuba hogira iki gihe cyose utaratubona nk'ababyeyi n'amakosa yacu kubw'ibyo ndagutahura kandi uko wonigaragaza ko kose navyo nyine ndabitahura gusa nyine ndabizi neza yuko uko iminsi izogenda irigira imbere uzogenda urabitahura hama kandi ibintu novuga hano muhira ni iwanyu ni iwawe wafate nko muhira wemerewe ku kintu cyose nta namwe wimiriwe hano kuko uri umwana wa hano hano ibindi ndabizi bizogenda neza misi imbere karibu rero urisanze ureke neza ubu ni umwanya dufise ngaha mu nzu umwe wese ari bize n'ivyewe niwo mwanya dufise wo kuryamana je nawe urakwije neza mu mutwe n'ibintu uvuze ndakwije kandi ibyo mvuze nabyirumviye jewe njyamane nawe yes umuntu ungana nka mama umuntu ufise umwana nduta bekure no mu mutwe juste ibi bintu birashoboka bishoboka juste sindiko ndafyina uno munsi je nawe turaryamana nyine ndakwereke urabikora ntibikora ni ukuri kw'Imana sishobora kubikora Jise, ibi ni ibiki ndiko nawe